Je nitwa Uwimana Soline nkaba mba mu Kanyosha, nkaba nkorera ibikorwa vya misi yose ngaha imbere ya Messe des Officiers. Ego murakoze cyane. Jewe sinubatse, ndacari umwigeme, hama nkaba mfise imyaka 37. Ego jewe bwa mbere namugaye mfise imyaka 8. Ico gihe nari nkomeye ntambuka nk'abandi bana, mugabo rero haraje igihe ndafatwa n'ingwara nshuha nka kujya ko abana usanga abantu bagwara, tuvuge nka malaria canke iyindi ngwara ugashuha. Hanyuma abavyeyi barantwaye kwa muganga, bantwaye kwa muganga rero baca barantera urushinge rw'ubushuhe, mugabo kuva ico gihe bamaze kuntera urwo rushinge vyaciye vyanka ko nsubira guhaguruka. Ni ukuvuga ko bamaze kuntwara kwa muganga, umuvyeyi yari yamperekeje kwa muganga, nagiye nigendera, ariko natashe ntashobora, ameze ku mugongo vyanse ko mpagarara na gatoya, bagiheza kuntera ku gashinge. Jewe kuva ico gihe ngitangura kumugaraje, abavyeyi banje baciye bagerageza baranjana muri Senare Igitega kumvuza. Hari ikigo kivura abagendana ubumuga. Jewe mu mutima wanje, kubera n'abandi kumwe n'abandi bana mbona bafise ubumuga nka jewe, ntivyanteye umutima mubi cane gose. Mugabo uko nagiye ndakura mu kibano canke muri sosiyete, ahantu hose n'abandi, sinigeze numva ko babaye cane gose nk'abandi usanga baba ahantu ugasanga barabinuba. Ariko kubera uko kuntu vyashitse nkiri mutoya, nkaca nja mu bigo, ntivyanteye umubabaro wa cane, kuko nisanze ndi kumwe n'abandi kumbure bafise ubuzima nk'ubwo mbayemwo. Ingorane nyamukuru jewe nagize mu bijanye n'ukwiyunguruza, urabona maze kumugara ntashobora gutambuka ngenda navura. Ni ukuvuga ko bangoroye muri ico kigo ngenda navura. Uburyo rero bwo kuronka ivyo vyuma mfashangingo bwaratugoye cane, na cane ko umuryango wanje wari umuryango ubayabaye ata buryo wari ufise, vyarabagora cane kungurira ivyuma mfashangingo. Na nubu bikigora, kuko nkuko mubizi murabona yuko bizimvye cane gose. Birazimvye cane gose. Ni naco gituma jewe kuri ubu uri mwanya ndiko mbona ngendera kuri ibi vyuma mfashangingo, nkashobora gutambuka nk'abandi, nezerewe cane gose kubera Fondation Ngoga Patrick. Cabintumye nditura iki kigo Fondation Patrick n'umuntu nari nsanzwe nzi. Imana yarangiriye ubuntu turamenyana, kuva twatanguye kumenyana kuva muri 2010 gutyo. Namye ndamubonamwo urukundo rwinshi cane gose, aho yakorera hose namye ndamubonamwo urukundo. Patrick yamfashije ibintu vyinshi cane gose cane, harimwo ivy'ubuzima, harimwo n'ibi bijanye n'aya maguru, ibi vyuma mfashangingo. Hanyuma rero ico cose caransunitse kubona ko ninamwitura azonyakira, ariko kandi niko vyagenze. Jewe urabona ko maze igihe kinini ngendera muri ibi vyuma mfashangingo, urabona barabikora hagahera imyaka 5 bigapfa, ugaca usubira gukenera ko babihindura. Jewe Patrick naramwituye aranyumviriza neza cane gose. Nari nagize ikibazo cyo ko vyavunitse, ivyuma nari mfise vyaravunitse, bimvunikira ahantu ndahakwa no kugira n'ibibazo. Ariko rero Imana irangarura, ndamwituye anyakirije yompi.
icyo gituma ndamushimira cyane n'umutima wanje wose. Yego. Ndamushimiye Imana imugirire neza, kandi nongera nsaba n'abandi bose abagendana ubumuga aho bari hose kwitura iki kigo Fondation Ngoga Patrick, kuko n'umubyeyi ni ukuri sinzi ingene nonamuvuga, kuko ibyiza akora birarenze, vraiment birarenze ubwenge bw'abantu, kuko Imana yaramwihereye umutima w'urukundo wo gufasha abandi bagendana ubumuga bagenzi. Yego. Jewe naragiye ahantu ndibaza nti ndabonekewe, ndururukiwe n'umumarayika, kuko naranezerewe cyane rwose, umunezero utagira uko ungana. N'ubu ndacanezerewe, kandi n'ubu ndacumva ko umwanya wose umengo noguma ndiko ndatamba shima cyane. Ndanezerewe cyane rwose, kandi sinibaza ko uyu munezero ugarukiye ngaha honyine. Nzokwama nezerewe ku buryo ngenda ndamuvuga neza, ndabibwira n'abandi. Uwo munezero sinowigumizamwe jenyine, n'abandi babumve ko ikigo Fondation Ngoga Patrick ari ikigo gifasha, ari ikigo uje acitura n'ukuri ntibazomusubiza inyuma kandi ntibazomutera umugongo.